Irebe FM, iradiyo yacu Irebe FM, umunezero wacu Irebe FM, Irebe FM megahertz 91 n'ibice 4. Bishasha na Irebe FM inyuma y'umwaka umwe radio Irebe FM imaze ibashikiriza ibiganiro ibazaniye igisata gishasha c'amakuru guhera kwigenekerezo rya kabiri Nyakanga uno muga turimo mugiye kuzamura kurikirana amakuru muri rurimi rw'ikirundi n'igifaransa imisi yose guhera kuwa mbere gushika kuwa gatanu mu gatondo amakuru mu kirundi muzora muyumviriza igisa 11 n'iminota 45 ku mutaga igisa 6 n'iminota 15 ku mugoroba ni saa 12 n'iminota 10 nayo amakuru muri rw'igifaransa mu gatondo igisa 12 n'iminota 15 ku mutaga muyakurikire igisa 6 n'iminota 45 ku mugoroba igisa 12 n'iminota 40 ntimutangwe n'iryo sango muhamenyere ibivugwa hirya no hino mu gihugu eka mbere no hanze yaho. Irebe FM umunezero wacu. Ikiganiro kidasanzwe, émission spéciale. Ikiganiro kidasanzwe, émission spéciale. Ikiganiro kidasanzwe, émission spéciale. Bakuzi baravyo Irebe FM aho muva mukagera mu micungaro yose y'igihugu abari hakurya y'amazi hanze y'igihugu turabaha ikaze muri kino kiganiro cacu kidasanzwe no tariki ya kabiri ukwezi kwa Nyakanga 2024 kuri mikro buri kumwe na Patrick Pajonyo nkuru kiganiro uno munsi tuza kubabwira byinshi kubijanye n'ubuzima bw'ino samirizi yacu ariyo yanyu Irebe FM umunezero wacu umwaka wararumanye itariki 15 z'ukwezi kwa Myandagaro uno mwaka turimo ino samirizi yacu ibashikiriza ibiganiro kuva ico gihe haragiye haraca ibiganiro byinshi byagiye bashika kunyota byagiye birabahimbara benshi mwagiye muraba abatumire muri ibyo biganiro hariho baririmbyi hari bari mu bisata bitandukanye byo guteza imbere igihugu hariho abakenyezi eka mbere tutibagiye abana n'abandi bagendana ubumuga abo bose baronse akaryo muri bino biganiro byino samirizi Irebe FM ni kwa akaryo rero uno mwaka tugiyemwo tugira dutangure radio Irebe FM yavuze ati reka dukure reka twongereze inguvu reka turabe ico tuterera kumbure mu iterambere ry'igihugu na cyane muri ico gisata cyo kumenyesha makuru kuno munsi tuko turaganira mu masaha abiri ari imbere muraza gukurikirana ubwa mbere hano kwino samirizi amakuru muri Kirundi eka namakuru muri bw'igifaransa kumbure inzira byagiye biracamo kugira ngo ino munsi tubishike ko ni byinshi twahisemwe rero gutumira umwe mu bari mu gwego cyangwa mu bayobozi bino samirizi arongoye samirizi Irebe FM mu fasoni Linda Loria Bushasha niwe aramutswa muri kino gihe isamirizi Irebe FM turaguha ikaze. Murakoze cyane. Turibatera iteka tunabakeza kubona ko umwana yavyawe n'umunsi ariko arakura. Ndabashimire cyane nshimira cyane abasanzwe bakurikira radio Irebe FM kuko nibo babigiramo uruhara nibo babandanya batera intege kugira ngo isamirizi Irebe FM ishobore kubishitse hano ishitse kuri uno munsi. Irebe FM kumbure murayizi muikozemwo murabona aho yavuye mutubwire muri make urugendo rwayo kuva igitangura. Irebe FM ni radio novuga nti y'umurundi no murundi asanzwe akorera imirimo yiwe mu mahanga ari mu gihugu ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni radio kumbure yagiyeho kubwo iciyumviro ciwe muti byo byagenze gute yabyumviriye gute
yariyumviriye ikintu yokora kugira ngo ashobore kwiteza imbere, guteza imbere igihugu camwibarutse na cane cane, akabikora kandi biciye novuga nti mu buryo bwihariye, mu buryo kumbure budasanzwe buhurumbirwa canke bukorerwamwo na benshi. Asanzwe ari umunyakaranga, yarasanzwe akora iby'ubuhinga mvabwenge, niko rero kuca yiyumvira ati reka nshireho iradiyo irabana cane cane ibijanye n'akaranga k'igihugu catwibarutse, n'akaranga k'igihugu c'u Burundi. Muti imbere yuko ashiraho kumbure iyi nsamirizi Irebe FM, yabanje gushiraho ico no kwita ishirahamwe company, sinzi kuno kivuga mu Kirundi, ari nayo yashoboye kuca ivyara rero Irebe FM. Irebe company yashoboye kuca ivyara insamirizi Irebe FM. Ego Irebe company iravyaye Irebe FM, umwaka urarumanye. Irebe FM igitangura gukora byarabashimishije. Hariho kumbure imirima mwagiye muraduga imisozi mumanuka bigorana hirya no hino, ntivyabagoye, byaraboroheye? Ego nobanza kwanza kubwira ariko baratwumviriza ahantu iryo jambo Irebe ryavuye. Ni jambo warishinze yakuye nka kujya navuze nti n'umunyakaranga akunda ibintu by'ikirundi, yararavye izina yokwitwa iyo company yiwe isanzwe novuga nti irabana cane cane, ikorerana cane cane mu bijanye n'ivy'akaranga. Avuga ati foko haba izina ry'ikirundi nyene. Rero hariho ngo ikibanza mu Gishora cyitwa Irebe, ni kibanza ngo umwami yaciramwo imanza zitari za ngondagonda, kuva ko ari cour supreme gasambura manza mu yandi majambo. Niko rero yitiza iryo jambo, ijambo ry'ikirundi. Ego muti rero urugendo rwa Irebe kuva ivuka rwagenze gute? Ni samirizi novuga nti yatanguranye ibiganiro bitandukanye, harimwo iby'uburimyi n'ubworozi, harimwo ibyo by'amagara y'abantu, harimwo iby'abana abakenyezi, harimwo ibya entertainment n'imyidagaduro, harimwo ibyo by'inkino. Ego ni insamirizi kandi novuga nti isanzwe ibice 99% ikoramwo ugwaruka. Ego ni radio kumbure novuga nti yarashoboye kugufasha ugwaruka rutandukanye, yarashoboye gufasha abantu batandukanye. Aho novuga nti nko mu rwego rwo gutanga akazi kuri urwo rwaruka kumbure ruba rwicaye muhira, ruri mu bushomeri, ku rwego rwo kunezereza n'abakunzi b'insamirizi mu kubashikiriza kumbure ibyo biganiro bituma bakora bariko barumviriza iradiyo mu munezero ntangere, mu kubashikiriza za nkino kumbure basanzwe bakunda cane, mu kubashikiriza, mu kubatumirira kumbure guhindura ingendo biciye mu biganiro nk'ivyo by'uburimyi n'ubworozi, nk'ivyo vy'amagara y'abantu, nk'ivyo by'abakenyezi, eka n'ibindi novuga nti ni radio kumbure maze kugira aho yavuye nahigeze kuri ino saha. Muti ikoramo ugwaruka cyane, igakoramo cyane cyane abari mu bisata bitandukanye bishobora kugira kamaro igihugu. Ugwaruka gwaravuye mu gashomeri rumwe. Uno munsi Irebe FM ifise abakozi bangahe, ifise ibihe bisata? Ego mekuru no gushika kuri uno munsi Irebe FM irafise abakozi baba 200. Ikaba ibafise mu bisata novuga nti hariho igisata c'ibiganiro arico programme rurimi rw'igifaransa, ikagira n'igisata cyo buhinga technique, hamwe n'ikindi gisata kihava kivuka kuri uno munsi niko novuga kigira gatatu arico igisata c'amakuru redaction. Tuvuze ko kihava kivuka imbere yuko kumbure kiba cyarabanje uko turakurikirana imbuga zanyu, tugakurikirana tukabona amakuru abantu kubiri kibadushikiriza ivyanditse batadushikiriza mu buryo bw'amajwi bice kuri kusamirizi tuvyumve. Cyari gisanzwe gihari canke kigiye kuja kumugaragaro ku radio ku insamirizi no munsi? Aje burya umuntu kumbure yandika
ibitandukanye ni nkuko nawe ufise imvugo ushobora kwandikako ntiwoca uvuga ati ari mu gisata c'amakuru bwite ego mu gihe utaba uratangura ko muri kuyavuga mu radio nivyo Irebe FM yari isanzwe ifise urubuga imbuga zitandukanye cishako ibyayo byose ntuvuga ni ibiganiro urabona yuko niyo umwe muri twebwe agize isabukuru turamushira kuri izo mbuga zacu n'amakuru atandukanye avugwa hirya no hino kwiyumvira rero kushira ico gisata c'amakuru mu radio novuga nti ni nk'akabijya ni mu yandi majambo nko kumvira abasanzwe batwumviriza kuko nivyo twabashikiriza ibiganiro bitandukanye nivyo bomba iby'inkino bomba iby'imiziki bomba bijya byose twari dusanzwe tubashikiriza ariko hari inkuru zimwe bataronkera ku mwanya kandi sina bose bumviriza radio ngo bashobore no kuba bafise nako ga telefone karimwo utu telefone tugezweho ushobora kuja kuri izo mbuga bikoroheye nico gituma rero twavyumviriye turanabumvira kugira ngo dushobore gushiraho ico gisata nayo makuru azaravugwa baze barayaronkera ku mwanya ya ma scoop niko novuga nk'ubu uye nk'akaranda kiki yego ibihara by'inkende byarateye biteye twebwe twarindira ikiganiro c'amagara y'abantu kugira ngo dushobore kubivuga mugabo mu gihe hari amakuru ku munsi bagenda baramenya ibiriko biraba mu gihugu ibiriko biraba ku isi ibiriko biraba mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu kuvuga ko uno munsi rero imbuga izobana ishikiriza amakuru ayo makuru dusuka tunayumve kwisamirize neza cyane hose muzovyumva yaba ku mbuga muzobikurikirana ku mwanya ndetse no kunsamirizi amasaha kumburengera turaza kuronka umwanya wo kuyababwira nayo nyene ni amakuru azovuga mu gatondo saa 6 no mwijoro kumbure samirizi Irebe FM ifite gikuru hano mu gisagara ca Bujumbura muri zone Rohero muri commune Mukaza aho benshi bita hakifisi bakibana bakoresha izina rya kera muri Asiatique ariko izina ryayo muri kino gihe izina ry'igihugu izina officiel ni quartier Ratiro niho ikicaro gikuru ca radio Irebe FM kiri abakozi amenshi makuru turashobora kubasanga cyo bakorespondant mu ntara tuzokumva makuru yo mu ntara z'igihugu ko zigiye kuba zitanu kuva mu mwaka wa 2025 uno musitso wa 2018 mbega tuzokumva makuru yo hanze y'igihugu mu karere mu biyaga binini bigari cyangwa biyaga binini cyangwa muri Afrika no ku isi urakoze cyane ni igisata c'amakuru kizobashikiriza ibivugwa hose ibivugwa mu bisata byose ibivugwa ku isi yose mugabo twisunga kandi icyo no kwita ligne editoriale y'iradiyo ego ivyumviro ngenderwa ko canke novuga umurongo w'iradiyo nawo ujanye na cyane n'ibijanye n'akaranga ku Burundi amakuru novuga y'ubutungane ya politike y'ibidukikije muzo yavuga y'amagara y'abantu muzo yavuga canke hariho ivyo muzo mutazovuga mu Irebe FM muri FM ntacyo tutazovuga ko byose tuzobivuga ko gusa nivyo twisunze umurongo w'iradiyo hariho kumbure ibyo tutazo shikiriza ku rugero rumwe n'ibindi ariko inkuru zose zijanye n'ivy'ubuzima bw'igihugu zose tuzozishikako zose tuzozivuga n'imiziki ni sport niyo myidagaduro nyene ni politike ni amagara y'abantu ni mu bisata byose tuzoshobora gushikamo kugira ngo dushobore gushikiriza abanyagihugu badukurikirana abakunda radio Irebe FM tubashikirize ibijanye n'amakuru mu bisata byose kandi ku mwanya kumbure gerageje kubumva neza nkabatahura kuvuga ko ibintu byose leta y'igihugu ikora ibintu byose igihugu ubushikiranganje bwose dufise muzo bakorera ko amakuru
hose atana hamwe dusize inyuma. Tushire kumwe n'umuyobozi w'isamirizi yacu ariyo yanyu Irebe FM umunezero wacu ni ganiro kidasanzwe nkuko tubibabwiye nirinda Loria Bushasha umuyobozi w'isamirizi Irebe FM ko tuyagira kubijanye ni byo bari kwarangura cyangwa bagiye kurangura nibyo baranguye mu mwaka na cyane ko tugiye gutangura inora samirizi ye gutangura amakuru mu Kirundi no mu Gifaransa. Amakuru ni ikintu kiba gikomeye ni ikintu kiba gifise no vuga gisaba ubwitange kigasaba n'umwanya ubwira kigasaba n'ibikoresho kugira ngo abantu bashikire mu makuru bayaronke banayashikirize kuvuga ko Irebe FM iripanze mu bijanye n'ibikoresho mu bijanye no kuyashikira no kuyashikiriza abanyagihugu. Ego bon novuga ko twipanze kubera ko si ikintu kumbure kije gikoroka kiva hejuru ni ikintu cafatiye umwanya kirategurwa umwanya utari muto mbese ku buryo no kubamenyesha makuru kumbure bazoshikiriza ayo makuru nyene habaye ahagiye haraba amahugurwa atandukanye muri uwo mwanya hagiye haraba amahugurwa ni uwo mwanya kandi twari ko turitegura mu bijanye n'ibikoresho gisata cy'amakuru ni gisata nkuko ivuze novuga nti nkora mutima twiteguye mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ico gisata tugitanguze ndetse ntidusubire n'inyuma. Turabona kino gihariyo kikagurika ry'umuyaga nkuba ugasanga ari abantu bari mu ntara badashobora gukurikirana amakuru abantu bari mu gitandukanye usanga abantu ntibashobora kuyaronka ku mwanya kumbure agacika murafise ubuhinga gukuno makuru nimba ariko araba canke yabaye umunyagihugu ashobora kandi gusubira kuyaronka nimba atayumvirije mu gice ciwe umuyaga nkuba wacitse. Ni byo nyene ku umuyaga nkuba ni kibazo kumbure kidakora kuri Irebe FM gusa ariko gikora ku novuga nti mu buzi bwinshi butandukanye bukenera uwo muyaga nkuba ariko nkuko nabivuze na Irebe FM twariteguye no mu rugo ruhande rero naho nyene twariteguye kumbure n'umunyagihugu atazoshobora kuyumviriza kuba yayumvirije kumbure saa 6 canke mu gatondo murumva ko avuga gatatu azoshobora kumbure kumbiri utayumvirije mu gatondo yumvize saa 6 utambirize saa 6 yumvirize ku mugoroba ndetse bashobore no kuyasanga ku mbuga ngurukana bumenyi ho amatara ntacika yego. Nuko mudwere urutonde ibiganiro byashobora guhinduka kuko twari tuzi ko hari amasaha y'ibiganiro byari bisanzwe bimenyerewe bikunzwe cyane ugasanga ibyo biganiro ntibasubiye kubyumva ayo masaha bizoguma kwa kundi amakuru azokwinjira mu biganiro cyangwa ibiganiro bizohagarara habanza amakuru urutonde rumeze gute nta guhagarika ibiganiro cyangwa ibiganiro bizohindura amasaha. Bon novuga ni uretse yuko hariho ibiganiro bimwe twabaye turabangira kubera kumbure imvo izi canke ziriya nta biganiro bizohindurirwa cyane amasaha ni bike muri byo ariko novuga nk'ubu uye amakuru uko urutonde rw'amakuru rupanze mu makuru mu Kirundi mu gatondo novuga mu gatondo nyene yego mu gatondo azovuga saa 11 n'iminota 45 aho n'amakuru yo mu Kirundi saa 11 n'iminota 45 mu gitondo hanyuma amakuru mu Kirundi nyene ku mutaga azovuga saa 6 n'iminota 15 amakuru mu Kirundi nyene ku mugoroba azovuga isaa 12 n'iminota 10 amakuru mu Gifaransa nayo mu rurimi nako mu gitondo mu Gifaransa azovuga isaa 12 n'iminota 15 ku mutaga naho bazoyakurikira isaha saa 6 n'iminota 45 hanyuma ku mugoroba bayakurikirane isaha 12 n'iminota 40 ego bako ubwo ngo rutonde rwa makuru ariko kandi muri amasaha nyene hariho ibiganiro bizogumaho
y'amasaha nyene oyaha hari ibiganiro bimwe bimwe vyimuwe novuga nk'ikiganiro iterambere rusangi bari basanzwe bagikurikirana isaha indwi gushika saa 8 icurumba carimuwe bazohora bagikurikirana guhera saa 8 gushika saa 9 yego ikiganiro n'ugwaruka turashoboye naco nyene nuko naco nyene kizohora gikurikirwa saa 8 gushika saa 9 mu yandi majambo ibiganiro byahora bihari saa 7 gushika saa 8 byigijwe inyuma isaha imwe bikazora bitangura saa 8 gushika saa 9 bifana n'imisi byahora biberako nko munsi wa mbere iganiterambere rusange nk'icahora kiba kwa kabiri no kwa kane ayo masaha yahindutse ego amasaha yahindutse ni misi iterambere rusange ryahora riba kwa kabiri no kwa kane cyose gisubirwamwo kwa gatandatu ego cyagumye uko nyene ariko amasaha yahindutse amasaha niyo yahindutse nta kindi kintu cyahindutse atari ivyo gusa kubera abanyagihugu bakeneye kumenya kubera mu kanya baraza no gutwakura batubaza uko bakira cyangwa uko bakiriye rino sango uko biteze kumviriza amakuru baza kutwakura kuri 69 ubusa 7 ubusa 5 69 07 5 izo nizo nimero muza kutwakura kugira ngo muganire umuyobozi w'isamirizi Irebe FM ababwire cyangwa mwishure ku bibazo mu bazibazo byishure cyangwa ari intererano ariko mwakiriye mutubwire umunezero mufise kumva Irebe FM ibazaniye urutonde n'amakuru bishasha muri umwaka wa kabiri tugiye gutangura Irebe imaze ibayeho ego nko mwari mubitubajije kwa muri ya ntumbero nyene yo kumvira abasanzwe badukurikirana hari abari basabye yuko hoba umwanya w'umwidagaduro bakumviriza indirimbo zigezweho za vibe abajene yego bagahaguruka bagatamba kumbure bari ahatandukanye bariko bararuhurira umutwe umaze indwi yose ukora naco nyene ico gisabo cacu cabo twaracumbi ubu uye ku minsi ya gatandatu guhera isaha 12 gushika isaha 4 z'ijoro hazoba hari umwanya w'umwidagaduro twise weekend vibe amasaha ko ari menshi ya weekend vibes nyene ego namasaha kumbure benshi baba bari kumbure bamwe baba bari mu manza cyangwa bari ko bararangiza imanza zabo abandi baba bari ko barasangira bateramye ego niwo mwanya rero twabonye ko twobaha kugira ngo bashobore kwidagadura bashobore kumviriza za ndirimbo zigezweho bashobore kugira vibes nyene kumbure iradio rafise kumbure uburyo bwinshi ikoresha cyangwa ubuhinga bwinshi ikoresha kugira ngo abantu bayihurumbire bayikunde mwarazanye ibiganiro mwarazanye ibyo bitandukanye by'imiziki imyidagaduro inkino mwarazanye amakuru kumbure hari urundi rwego rw'abandi bantu b'abarundi n'abandi hanze basubira kandi guhurumbira ino radio ariko kandi hari n'ibindi bitajanye n'ibiganiro bitajanye n'amakuru bituma iradio ihurumbirwa ejo mwarabyumvire mu migambi mufise nk'ibiteramo tubatuma yandi radio akora ibiteramo tukumva amaradio yandi yateguye inkino ugasanga arabakinyi bahirebe FM bakinye n'umbugwi wundi ukina umupira ari basket nk'iki ari ngendo zo kuja kuratira kuraba ibibanza vy'iratiro ugasanga abakozi bahirebe FM bingana tandukanye bagiye kugira ngo gwa ruganda canke hahantu bakora hagume hamenyekana hagume hafise umuhamagaro ku bantu bagume bahahurumbira nta yindi migambi itariyo ngaha nyene mu radio mufise bon no vuga nti Irebe FM ntidusinziriye turi ku kivi n'ivyo by'iyindi migambi nabyo nyene turiko turabitegura turiko turabitunganya vuba cyane turabatamwe ibintu sinzi yuko muzodukira nuko rero iyindi migambi itandukanye nayo nyene turategekanya kuyikora mu ntumbero nyene yo kuguma turi twegerana n'abatwumviriza mu ntumbero na twebwe nyene yo kubandanya dukwira igihugu cyose niko novuga mu ntumbero kandi yo kubandanya twiyegereza abo batwumviriza abo badukurikirana narijya
mushashari muri muziki cyakaranga n'imidegaduro ibihadira kene nk'ibiteramo by'imico kwerekana intambo z'ikirundi ingoma tugeze kumva ikintu cyitwa dukunda Burundi isabukuru dukunda Burundi mbega nije cyatunganijwe na Irebe Company yatunganije na Irebe Company yibyo urumva ko twanabitanguye deja nobo uye tubandanya kandi nibyo novuga nti ndijeje abariko baradukurikira ndetse n'abasanzwe bakunda Irebe FM yuko imbere ni heza cyane imbere ni heza bashobora kutwakura rero kuri 69 ubusa indwi gatanu ubusa indwi gatanu 69 ubusa 75 ubusa 75 nimero iruguruye bashaka kutondekera n'ubutumwa bugufi mukeneye kuganira cyane kubaza ibibazo intererano no kuntu mwakiriye ino programme nshasha no kuvuga ko ku munsi uno munsi isaha 6:15 muraza gukurikirana amakuru mu Kirundi ya mbere kino samirizi yanyu Irebe FM isaha 6:45 mukurikirane amakuru mu rurimi rw'igifaransa mu isaha 12:10 azubari ku mugoroba muza kurikirana amakuru muri Kirundi ariko kandi isaha 12:40 muza kurikirana amakuru mu rurimi rw'igifaransa nuko rero urutonde rw'ibiganiro bishasha mwagumvise tuturaganira project ino programme shasha no mwaka radio imaze ibashikiriza ibiganiro murumva ko dutanga undi mwaka radio bashigiye kubashikiriza amakuru ku munsi wejo mu gaturuturu saa 11 na makuru n'iminota 45 na makuru muri Kirundi saa 10:15 na makuru muri Gifaransa murahawe ikaze rero mu bakunzi ba Irebe FM aho muri hose mushobora kutwakura cyane mutondekere ubutumwa kuri 69 ubusa indwi gatanu ubusa indwi gatanu ni izo nimero muzasura gutocera kumwe n'umuyobozi wacu Linda Loria Bushasha akaba asanzwe kandi ari n'umumenyesha makuru akaba muri kino gihe aramutswa arongoye radio Irebe FM kuri micro bashari kumwe na Patrick Pajo niyo nkuru ikiganiro kidasanzwe mukora kurikirana hano kuri radio Irebe FM tuturabayagira kujanye na runo rutonde rw'ibiganiro ubishasha mu gihe ukurikirana gwa ino sango no muri tariki 2 z'ukwezi kwa Nyakanga mwaka 2024 amakuru mu Kirundi mugiye gutangura kumva gwera uno munsi isaha 6:15 muze kuba muri hafi mukurikirane amakuru kuri radio Irebe FM amakuru mu Kirundi isaha 6:45 muze kurikirana amakuru muri rw'igifaransa ku mugoroba isaha 12:10 murakurikirana amakuru mu Kirundi isaha 12:40 kurikirane amakuru muri rw'igifaransa abanyesha makuru barahari nkuko magiye murabyumva haba mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara hagati barahari amakuru ya hano iwacu amakuru yo mu karere amakuru yo hakujya y'amazi nayo nyene mugiye kuyakurikirana mumvise ko ibiganiro byagiye birahindura amasaku kandi mumvise ko ibiganiro bishasha bishobora kuryohera cyane cyane ugwaruka kugira ngo babandanye baryoherwa aho bazoba bahereye ntibakure agashingiye kwisamirizi yacu ni Irebe FM semenya ku murongo 91 n'ibice 4 abari bijuma n'icubero yaho abari mu duce tw'intara ya Kayanza Mwaro Muramvya Bururi nabo nyene muradukurikirana ndetse na Muramvya ariko kandi na Bubanza Cibitoki hamwe na Rumonge nabo nyene hari uduce tumwe badukurikirana bari ku mihora ya internet badukurikirana kuri wezi 3 akaburungu Irebe FM akaburungu.com cyangwa kuri application ya Radio Garden kadukurikirana ukuri kwamye murashobora kandi kudukurikirana kuri YouTube mukandika ijambo Irebe Media mukabona ibiganiro ikibiraho kandi mukabona n'ibiganiro bindi biba byagiye birashigwaho ku munsi murashobora kudukurikirana kandi kuri Twitter yacu ya X ni Irebe FM no kuri Instagram ni Irebe akavukarambitse Irebe FM kuri Facebook ni Irebe FM 91 n'ibice 4 MHz aho hose murahakura amakuru turabona ga telefone katadukundiye kugira ngo tuganire n'abakunzi bacu bashobora gusimbira kuri izo mbuga cyangwa murashobora kubandanya mutwandikira ubutumwa busanzwe kuri iyo nimero 96 ubusa indwi gatanu ubusa indwi gatanu ubutumwa muza kwandika ari cyo muza kudushikiriza
turaza kubishira ku muzirikanye, turaza kubusoma tubushikirize abayobozi barabukuntu ibyo byumviro byanyuze bashikirije abikorera ko kumbure muri yanzira yo kubandanya dutera imbere. Muyobozi Linda Bushasha, iyo iradio ije mu gihugu, iyo iradio amaradio ni menshi ariko hariho igisata washinze iradio avuga ati iki ndabona ko aya maradio yandi atari cyo akoreramo, mukaza mufise kumbure inyishu mwifuza gutanga biciye kuri iyo samirizi baba bashinze. Umuyobozi mukuru novuga ati umuvuze ko ari muri Leta Zunze Amerika yari yabonye habuze iki kugira ngo ashinge ino radio mu gisata cy'imico n'akaranga. Nishenye rakivuga n'akaranga ba amaradio menshi umuntu agiye kuraba n'amaradio usanga adakorera na cyane mu bijanye na n'imico n'akaranga. N'amaradio kumbure umuntu yovuga ati ibindi bisata byose barabyiganjemwo, urabona harimo abakorera mu ya politike cyane harimo abakorera muri ya myidagaduro gusa, harimo n'abashira imbere inkino, harimo n'abashira imbere buje y'umukenyezi bya ekonomi iterambere gusa, amasamirizi yavuga ku ijambo ry'Imana. Ariko rero ugiye kuraba nta samirizi irahari, yari ihari ikorera ku bijanye n'akaranga n'imico kama, radio culture. Rero nawe kumbure yashatse ku novuga gute gushira imbere cyane ibyo by'akaranga n'imico kama. Ugiye kuraba mu rutonde rw'ibiganiro byacu turafise umwanya wo kumviriza indirimbo z'akaranga gusa. Nibagiye no kukivuga muri programme yacu, hariho n'umwanya tuzoharira imbyino z'ikirundi gusa. Ni kuvuga yuko muri ya ntumbero yo gushaka gushira akaranga ku Burundi imbere, akaranga ku Burundi ku rundi rwego, ivyo ico gisata tuzogerageza no muri igisata c'amakuru. Turategekanya yuko tuzora turondera kumbure abakurambere inarabibonye mu by'akaranga kugira ngo basigure ibi canke biriya duhora twumva, basigurire ugwaruka ndetse n'abandi ubusanga batabizi kugira ngo abarutse vuba kugira ngo ico gisata c'akaranga n'imico kama gitsimbatari mu Burundi. Novuga nti ico rero nico kimwe mu byo yisunze, nico ahanini yisunze kugira ngo ashobore kwiyumvira gushiraho ino samirizi uruhande abanyakaranga, kumenyekanisha abanyakaranga, izo mbyino tuzimenye, mbega ibuyogoma batambiziye mbyino hariya mu Kirimiro, ubututsi mu Buyenzi, izo ntambo zari zihe kumbure baravuga ko hariho n'imvugo zaho hantu bari bafise ikirundi kidasa n'ikindi kirundi, ugasanga bose bafise imvugo zaho kumbure ibyo byose tuzobimenyera muri ino samirizi. Ino samirizi isamirizi kumbure ije ifise novuga umwihariko. Uwo mwihariko murabona ko hari ico uzotuma mu iterambere ry'igihugu, hari ico uzokungura muri rya terambere tuvuga tuti twifuza ko Burundi wari igihugu giteye imbere mu myaka 40 tifashe mu myaka 2026. Neza cyane kubera ko ahantu hose ibihugu byose bigira akaranga kabyo. Hariho sinzi ko navuga nti umwibutso w'ikirundi uvuga ngo akaranga ukabutaye ibanga ukatutorana akaranda. Nuko rero umuntu wese mu byo akora byose adashize akaranga kiwe, akaranga k'igihugu nako camwibarutse imbere, nta terambere. Rero iyo mbona kazoza y'igihugu ya 2040 2060 twifashishije novuga nki isamirizi Irebe FM isanzwe ivuga ku by'akaranga. Nta nkeka yuko imbona kazoza natwebwe ntubazoyishika ko turimo kuko niyo
twamenya ibijanye n'akaranga kacu hanyuma tukongera tukanabigendera woreka gutera imbere gute. Kumeze bari n'ibiganiro bivuga ku butunzi, bivuga ku bihangira imirimo, kubakuye amaboko mu muhuzu kugira ngo bateze imbere igihugu, ko tuvume ngo nakaranga gusa kari imbere. Kumenyekanisha igihugu nk'ubukerarugendo tourisme bizoba birimwo muri Knowless America. Bisanzwe birimwo. Turafise ikiganiro bita dukunda Burundi. Ico oye ni kintu ni kiganiro kiriho kugira ngo gishobore guha ijambo wese karagira icaterera kugira ngo na cyane cyane ku bantu basanzwe bari bakorera bahingenzi cyangwa bakorera mu mahanga bariko barateza imbere igihugu cyo Burundi. Turafise ikiganiro citwa akaranga, ikiganiro citwa karanga ku Burundi. Ni ikiganiro naco gisanzwe gihakaryo gishira imbere abo bose bakorera mu gisata cy'akaranga cy'akaranga. Turafise ikiganiro iterambere rusange, si cyaterambere wavuga ni ya ekonomi nyene. Turafise ikiganiro gwaruka turashoboye, ni ikiganiro naco nyene gifasha kugira ngo impano z'ugwaruka bw'u Burundi zishobore gutera zija imbere. Turafise ikiganiro mbe mu Kenyezi, ikiganiro gifasha abakenyezi kugira ngo bashobore kuja kuri kugwego rumwe. Bamavuga ngo abakenyezi bama basigara inyuma, inovuga ngo kuja ku rwego rumwe n'abandi, ahubwo kuja ku rwego rundi. Nuko nyene hariho n'ikiganiro imbere iva hasi, bihera hariya mu bana bakiri bato. Yego. Niyo umwana wawe wamwigisha kwiteza imbere akiri muto, ejo tuzoba dufise ba Bill Gates ngaha ari mu Burundi, tuzoba dufise ba Elon Musk ngaha mu Burundi, tuzoba dufise abana urumva bavyize kuva bakiri bato, nisamirizi Irebe FM iranabibafasha mu kiganiro imbere iva hasi. Gutyo yambona kazoza 2040-2060 tuzoshobora kwishika ko twese. Hari udukeje ati ndabakeje kuyo ntambwe mushitse ko tugiye kumviriza isasa 6:15 tuba turi ku kadomo nituza kuva ku radio Irebe FM. Mutabira 5. Ego kombenza nababwira yuko hariho novuga nti group WhatsApp abifuza gukurikira amakuru kombore batoba baronse umwanya wo kuyakurikira kibiriraho bashobora kuzoza baracisha ko ayo makuru kugira ngo bazohore bayumviriza umwanya cyo kimwe ababa aho tutarashika nabo nyine bashoboye kuzoyumviriza. Ariko kandi nkanabwira abakunzi ba Irebe FM yuko tugiye kwagura n'imihora vuba cyane hariya aye tubifashije n'imanga tugiye kubashikira gushikira igice kinini cy'igihugu. Ndabushaza kumbure atakindi kintu mufise mwongera ko atakamo mutera kumbure abo abatanga amakuru kugira ngo tuyashikire cyangwa benshi makuru Irebe FM bayashikire biboroheye. Umwanya twari twihaye mu minota 5 kino gano kizoba kirangiye, ariko akamo muha abanyagihugu Irebe FM ishobora gutumbera cyo nk'ijya yejo ibasaba amakuru, ibasaba kubabwira ibyabaye cyangwa ibasaba kumenya uko babayeho mu mibereho ya misi yose ngaho iwabo, yaba inzego zo hejuru canke abanyagihugu babandi bo hasi cyangwa abatware bo hasi. Bon, bose muri rusangi ikintu no bahamagarira nuko bo tworohereza mu kuduha amakuru. Ego gutanga amakuru ntuburi ko ufasha umumenyesha amakuru, ariko uburi kufasha abarundi bose, uburi kufasha mu yandi majambo igihugu muri rusangi. Nkahamagarira n'abatwumviriza abakunzi ba Irebe FM gushishikara batufata mu mugongo, gushishikara batuha ivyo vyiyumviro byubaka, ivyiyumviro bituma inonsamirizi ibandanya iterije imbere, kuko duteye imbere abatwumviriza nabo nyene turabafasha mu biganiro dusanzwe dushikiriza, kumbere tukabafasha guhindura ingendo, guhindura ivyiyumviro, ugasanga nabo ejo turiko turajana muri wa murindi nyene umwe w'iterambere. Yego muri rusange rero novuga nti akamonda bateye nuko bogumiza urushinge kuri 91
n'ibice bine. Kuri kindi kibazo urundi muce usanga ukomeye cyane mu radio aho muha umwanya iradio iha umwanya abashaka kumenyekanisha ibidandaza byabo cyangwa abashaka kurangisha ibyo bakumenyekanisha ibyo bakora no kurangisha ibyabo bishobora kuba byatakaye kumbure nababuza babo abashaka bari kubara amatangazo yo kubika cyangwa amatangazo yo kuganduka aba bose barafise umwanya mu kiganiro muri yose amirizi murabahaye ikaze bigenda gucanke ntaho nagize numva mubavuga abo nyene ahubwo nibo twifuza cyane kubera ko novuga nti bari mu baterera gose kugira ngo n'ubu ubikara twumviriza ashobore kutwumva atankomanzi rero Irebe FM irabafasha kumenyekanisha ibyanyu Irebe FM irabafasha kudandaza ibyanyu Irebe FM irabafasha kurangisha irabafasha kubika irabafasha muri ibyo byose mwokwifuza kumbure ko Irebe FM yobafasha turafise igisata kijejwe kumenyekanisha no kudandaza muri Irebe FM kumbure icyo gisata nayo nacyo wagiye kandi ari gisata gikomeye cyane ari nacyo gisata kumbure novuga nti kidufasha kibandanya kidufasha cyane kizobandanya kidufasha ejo cyane hirya ejo kugira ngo Irebe FM ishobore kwaguka kandi turafite amakuru avuga ko hano muri Irebe FM harona studio ihinyanyura neza cyane ihinyanyura ibiki muri Irebe FM hari studio ihinyanyura mu by'ihinyanyura ni abo baba bashaka kumbure kuzana ibyo tubamamariza ko novuga publicité kurundi rwego apana bijya muhora murumva musanzwe mumenyereye hanyuma kandi barahinyanyura n'indirimbo bajya abaririmbyi bifuza urumva ko Irebe FM ntacyo yasize inyuma abaririmbyi bifuza yuko bifuza gusohora indirimbo zabo muri Irebe FM turabikora turafise Irebe studio ibafasha kugira ngo mushobore kuronka indirimbo nziza kandi navuga ntiza qualité studio ya recording d'enregistrement irahari inyanyura imiziki yawe indirimbo zitandukanye zose mwifuza kandi iyo studio nyene irakora ibijanye turafise umunywanyi ku murongo kumbure tumwakire allo namahoro allo muri Bubanza turabumva Bubanza ari Bubanza telefone yiwe ntiyaciyemo neza atera turamukije nuko studio d'enregistrement irahari inyanyura imiziki abaririmbyi bose bakora imidiho canke injyana z'uburyo bwose barahawe ikaze muri studio ya Irebe Music ariko kandi mwumvise ko abashaka gukora ama spot publicitaire guhinyanyura amajwi bijanye no kumenyekanisha ibyabo hano muri studio muri Irebe Music Irebe Company ico gisata kirahari nuko turafise kandi undi munywanyi ku murongo turabara musana twalo Bubanza ndakura mukije cyane Tade kubijyanye n'abambasaderi ba radiyo Irebe FM kutugira groupe WhatsApp yo turahurira urakoze cyane kumbure Tade ngiriye ko ndamwishura kumbure kuri no munsi nyene canke ku munsi wejo tuzoshobora gushira ico novuga nti lien yo kwinjira muri groupe WhatsApp y'abakunzi ba Irebe FM ku rubuga rwacu rwa Facebook aze kuguma rero ari kararaba uno munsi canke ejo turabashiriraho iyo lien uburyo ububyifuje wese ashobora kuca yinjira muri groupe ya WhatsApp y'abakunzi abambasaderi ba Irebe FM kumbure baranyese kudushura kongera minota 10 kugira ngo twakire abari ko baradukurikirana 76 ubusa indwi gatanu ubusa indwi gatanu abanywanyi bifuza kugira ico bashikirije agatelefone kakunze mwashobora kutwakura kuri 69 075 075 kugira ngo tubandanye tuyaga mwumvise ko
hariho ibisata byinshi irebe company niyo yabyaye irebe studio d'enregistrement ikora iby'umuziki gahinyanyiro kandi yabyaye n'isamirizi irebe FM no munsi rumanije umwaka umwe tugiye mwaka wa kabiri hatanguye igisata cy'amakuru ababifuza kwikanira amakuru mubise amasaha umuyobozi w'iradio irebe FM Linda Loria bushasha je kutubwira kuvuga ko uno munsi saha 6:15 naza kwikana amakuru mu rurimi rw'ikirundi isaha 6:45 kwikane amakuru mu rurimi rw'igifaransa ku mugoroba isaha 12:10 naza kwikana amakuru mu rurimi rw'ikirundi saha 12:40 kwikane amakuru mu rurimi rw'igifaransa ejo mu gaturuturu saha 11:45 kwikana amakuru mu kirundi isaha 6 isaha 12:15 kurikane amakuru muri migi Faransa ivyo bizoba imisi yose gamuyobozi kuwa mbere gushika kwa gatandatu cyo gushika kwa Mungu canke hari imisi bamenshi bakoze mu karuhuko kumbure mu ntango kumbure umuntu araraba uko biba bishoboka ibyo twari twifuza nuko byobaye imisi yose kuko amakuru yamaho imisi yose ariko kugeza ubu tuzoshikana ku munsi wa gatandatu ku munsi w'Imana kumbure nta makuru bazoshobora gukurikira ariko nituzohera kuwa mbere gushika ku munsi wa gatandatu mu gatondo kuvuga ko amakuru ni imisi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa gatandatu ku munsi wa Mungu nta makuru muzoshikiriza abazazo bariho kuko ibiganiro bigenda biracaho ku munsi wa Mungu navyo nyene biba birimwo amakuru ariko amakuru bwite ku munsi wa Mungu ntayo tuzoshikiriza ni kuzihemvo none kumbure nibije navuze mu gutangura ni ibyo twari twifuza nuko byoba misi yose ariko turavye kuntu tukiri mu ntango nico gituma twabonye yuko ku munsi w'Imana kumbure two kwegeranya ayandi kugira ngo umuntu ashobore gutangura indwi dutegura ayindwi ikurikira naho rero navuze nti ku munsi w'Imana nta makuru zoshikiriza ariko ni kuva ku wa mbere gushika ku munsi wa gatandatu amakuru muzoya muri akurikana kuva ku wa mbere gushika ku gatandatu mubise imisi n'amasaha nizere ko abakunzi ba radio Irebe FM mugiye kutuba hafi mugiye kutubwira kumbura hariya n'abanyagihugu bashobora gutanga amakuru bagahamagara bakavuga ati hari ikintu cyabereye hano hariyo ikintu cyo kirategurwa turifuza ko muza mudushikiriza abanyagihugu bamenye ibigira bibe hariho nimero umuhora iradio ifise yahaye abenegihugu kugira ngo nimba hari inkuru babona hafi hari cyabaye hafi bakimenyeshe isamirizi ni kuvuga yuko kuva imisi yose mu gatondo mu kiganiro riraserutse hariho umwanya wabo bazobaha abari mu mihingo itandukanye bazoshobora kwakura kugira ngo badushikirize ayo makuru bifuza ko tubavugira badushikirize ivyo bibabakiye bifuza yuko twoja kubatohoreza kumbure canke naho tugashika aho byabereye kugira ngo dushobore kubibavugira ego nuko ni umuyobozi w'isamirizi Irebe FM Linda Loria bushasha twari kumwe mu kiganiro kidasanzwe ko tuyagira kubijanye na runo rutonde rw'ibiganiro bishasha bigiye kutangura kumbure byatanguye uno munsi nizere ko rero mwahumviye byinshi mugiye kubana natwe isamirizi Irebe FM mugiye kubana natwe Linda bushasha ndagushimire cyane kuri kano karyo na kano kanya mwaduhaye muhana abakunzi b'isamirizi Irebe FM kugira ngo mubashikirize urutonde rushasha mubahe nisango y'ibiganiro bigiye kubana amakuru agiye kuba tubashimiye cyane turabashimiye namwe kuri kano kanya mwaduhaye twongera dushimira n'abadukurikiye n'abakunzi bose ba Irebe FM muri rusange ikiganiro kidasanzwe kwisamirize Irebe FM tubayagira kujanye n'urutonde rw'ibiganiro bishasha programme nshasha n'amakuru bigiye gutangura no mu tariki 2 z'ukwezi kw'icenda no kuri radio Irebe FM tubashimire mwese mwadukurikiranye aho mwari muherereye mu bitandukanye y'igihugu abari hakurya y'amazi ariko kandi tunashimira mubwe mwese mwagimura twakura no kugagorane kabaye mu ntango za kino kiganiro ku gatelefone katakuze ko tubandanya
kubakira mwebwe mwese bagerageje kutwakura muri kumwe na Patrick Page niyo nkuru tuze gusubira ku munsi wejo isaha 8 mwabyumvise ikiganiro iterambere rusangi cyahinduye amasaha ni ku munsi wejo isaha 8 gushika isaha 9 tuba turi kumwe namwe mu kiganiro iterambere rusangi mugire rero ibihe byiza aho muri hose ibiganiro bya Radio Irebe FM birabandanya ukuri kwanza